icambere Agasho Jesse nkikida Agasho rero amateka hariya anuko nari umuntu nk'abandi hariya nari ntwara umugwi wa football wari umushefu kabisa naragura abakinyi hariya nyitwa dutera amatela turagira ashashane ko ari udupoto dutoyi guca ya kugira yaguyibu mwe urahatse hari dupoto dutoyi aho bijuwe na payuwa mwe cyane kabiri uje Dubai Dubai ni hehe burya ni Dubai barahamenya ni code ijya mbere ya university mugabo yari Dubai wahise Dubai ko nagiye kurangura wararanguye Dubai waravuyeyo byashara urabifise ndabifise yambere araryoshe icyashara cyambere hari ibindi kubona ryari mu kwezi kwa kabiri byashara ni byinshi cyane Imana yaduteye iteka turasubira kubona Uburundi bwiza kuko Dubai ni kure mutama kujo biroroshe kugaruka bikaba ni code tena rero ni bien yeah. Hello my people, hello my big family, this is Star TV. I'm Star about the ship all the from Star TV, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Lift, Mr. Kimararungu, Mr. Lovingtown, Mr. Ubeshi, all the way from Burundi. I'm last man presenter. I'm Burundian presenter. I like to support everybody in our country. Don't forget. So, mugwembwa Star TV dufise OLEGUE. Niwe mutumire, niwe chamamare cy'umunsi. Karibu sana papa. Murakoze kumikaze. Urabegwa cyane muri no misi. Sinajua tena. Kana kawe kawaye keje. Mandela wa muziki wa Burundi sinajua. Ari kintu maze imisi uvuga ati Mandela yarafunzwe imyaka 200 ariko aza kuva mu gasho araza kuba president. Why? Washatse kwigeranya na Mandela. Bega orega maze kumarira iki umuziki wa 2 kugira ashore kwita Mandela. Bimeze gute? Murakoze ku kibazo rero nko mbona ngani OLEGUE ari mazina yo kuri stage hama amazina yanje y'abavyeyi ni Baraka OLEGUE hama ushaka kuranyita urwego cyangwa kanyita umutavugwa mu izina canke boss mtoto rero izina Mandela ryavuye murazi yuko ni umugabo ni umuntu atavugwa mu izina mugenzi wanje nyakwigendera umuntu yagiye araca mu bigiye bitandukanye Mungu imyaka myinshi irenga 27 rero kubw'ubusa yo butwari bwiwe nico yaharanira yaravuyeyo arapambana ibintu byose biragenda neza gushika aho umukuru w'igihugu n'ubu uvuze Mandela twese turavuga ati mushimiwa rero jewe navuga ko ndi Mandela w'umuziki w'u Burundi musanzwe jewe ndamaze guca mu bigiye bitandukanye ndabikishije mu muziki kabisa rero Sari umugani bavuga ati ukuri kuvuga ukuzi apana ukuze. Rero turakunda baba legend bacu. Arashobora kubwira ati mwenzangu ifasi iki kintu wagize kimeze ukunuku mimi nakwambia mdogo wangu. Lakini na mimi naweza sema kwa jumeshaona mengi about music, muziki muziki. Rero rimwe cyane kabiri uje Dubai. Dubai ni hehe burya ni Dubai barahamenya ni code ijya mbere ya university mugabo yari Dubai wahise Dubai ko nagiye kurangura wararanguye Dubai waravuyeyo byashara urabifise ndabifise yambere araryoshe icyashara cyambere hari ibindi kubona ryari mu kwezi kwa kabiri byashara ni byinshi cyane ni cyashara wagira uduhereze muri 2020 ariko uza kukiduhereza muri 2020 kubera 2020 sino shiramo umuziki wanje asha kubera numwaka utambereye mwiza cyane nico gituma umuziki wanje wa mbere nashatse wabaye Mandela mukuru y'u Burundi umuziki kabisa rero turizera yuko tukiri babandi Imana yaduteye iteka turasubira kubona Uburundi bwiza kuko Dubai ni kure mutama kujo biroroshe kugaruka bikaba ni code tena rero gahunda y'ingene irakomeza nta gucika intege vision y'nyene ugonga ugiriki ufungwa ureka ugwara ugiriki tutapambana riskaskwe umuntu azoshika kuco yagize mugimangi tutijije umwuka
aho ndumva nta kibazo kuko kila kitu kinakufundisha kila kitu kinakuonesha kisi ukwiye kwitwara kuko hari igihe twari kubikora turi abantu banini ugasanga biratugoye cyane kubivamwe mugabo nous sommes encore jeunes haracara kanya ko kwishanja kugira ubu buto bwacu nk'ubujene tuzobe abantu bakuru duhanura abandi urundi rwarumiyeho nshimira yatamvye itankozi mu gihe hari umuntu akoze ibitameze neza imuba hafi kongeka muhanura ikongekana mucira inkoni ngufi kandi kigisha urundi rwaruka yuko hari ibintu bihuma hari ibintu bitari vyiza kugira abatonya bacu ntibagire babeho bafise kuko nta muntu atagira ico yubaha ari ivyo babonye byabigisha kandi kwisi nta muntu atagira ico yubaha rero ndashima cyane shimira Imana bwa mbere nkashimira igihugu nkashimira aba avoka bagiye batandukanye novuga maître muvayo nkashimira abavyeyi papa na mama abatantine nkashimira abagenzi bagiye batandukanye abo hanze ngirwa kumvuga ati ba Mario Balotelli babona kwa Didier Kiss kwa Janvier de Most ba Karorero ba Daniel ni benshi cyane shimira from Canada yes ni OLEGUE Mr araryoshe Mr Ugwego nandi mazina menshi atandukanye Baraka OLEGUE amazina yiswe n'abavyeyi imbere yuko novuga yuko uja nyene hariya twita i Dubai dusigaye twita i Dubai akazina gashasha wari mu batwaye 15 million muri Prime Star izo 15 million uza kuboneka kuri ku foto iraho uva ku kibuga c'indege neza na neza uri kumwe na garde wa message ngozi ndetse na Estanish ni imbere ni nyuma yuko tugira tuvuge kuri hogi ariko ndabanza nze kuri ico kibazo uri kuri rya novuga rya cover uri kumwe na Estanish n'umugarde wa message ngozi monye muraza kuronka iyindi contrat yavuzwe ko mesha atandukanye na cyane ko waronse miliyoni myinshi cyane bamwe baravuga ati iyo contrat si uno munsi ugiye kuronka indi contrat muri hogi ava yuko utwishura ivya hogi uko bimeze uko bigiye kugenda uko ugiye gukorana nabo urashobora kutubwira mbega izo contrat gushika uno munsi kuri OLEGUE zimeze gute murakoze icambere sanzwe ndi mu brand ambassadeur wa Primus mu Burundi natewe iteka ryo gutsindira miliyoni 15 mu higanwa rero naratewe irindi teka ryo kuba brand ambassadeur wa First Travel Agency ikora mu bintu vyerekeye kwiyunguruza mu kirere abantu ngenda tegwa iteka na academy ikigo citwa hogi hogi rero ngirwako hogi ni academy ni shure yigisha ibintu vya programmation ikigisha n'ibintu vya design rero hogi civugo cayo ni gute birashika umuntu akaguma agira vya binyenyene mu buzima upambana muri bijyanye rero ije gutanga second chance chance igira kabiri rero ibi bintu twiga vya design na programmation ibi vya informatique ibintu bizodufasha malgré curi biragufasha aho ugeze hose rero aba jeune iyi ni chance ya kabiri baze bapambane muri hogi bariyandikisha bakiga amezi 6 n'ishure bakiga ukagoroba gushika 20h z'ijoro mu gihe uba ufite ibindi bintu ukora mu buzima izindi occupation rero biragukarisha ubwenge ugasanga urafise izindi notion muri informatique no muri design rero ahikorera ni muri ville impande yo muri Econet haje nyene rero hogi yaje kugira abajene bakura amahoro iguhindi chance bashasha tumenye technology cyane uno musi turi kuri hogi ariko turashaka kumenya contrat zibiri za mbere apare ijya ya Brarudini inya ya Travels ibintu byo kugendera novuga yuko ingendo zo mu kirere contrat barahagaze cyane kuko ugisinya zijya contrat nico gihe waciuja i Dubai umaze kugera i Dubai bisigura yuko ibikorwa byaciye bihagarara kuri OLEGUE uno munsi bimeze gute inyuma yo kuva muri Dubai contrat zo ziko zirabandanya canke zarahagaze mu bisanzwe contrat zirabandanya kuko ni dere y'imyaka myinshi kandi ni accident bibaye nuko ugwara amezi canke umwaka rero amezi 6 ndibaza ko atari menshi cyane mu gihe uzi ivyo uri kurakora no mu gihe ufise ivyo uzoca ukora vy'inguvu kugira ukuremo ijya manque ya presence kabandanya ukora rero ndashimira amashirahamwe yaguma twizera nuko babona yuko turi serieux mu kazi kandi dufise ivyo bashaka ko tubafasha ko tubishoboye rero nari nsanzwe ndi mu ambassadeur muri SAD ahagarikiye abana batishoboye mwibarabara ego ivyo byose turabikora turagenda gufasha abatishoboye tukabaririmbisha tukabateramisha tukabibagiza ibibazo tukabaho umunezero rero ngirwa kumvuga yuko na araryoshe ni indirimbo yanje nshasha ihagaze neza kuri YouTube no kuri zindi mbuga yes of course ndiko ndayikorera n'amatuwa mu Burundi bwose ikabigeze no ku ma views menshi cyane nkabandi ko ndayikorera n'amatuwa
ubu itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri nzoba ndi mu Ruyigi Kayanza hariho na Ruyigi hakaba Kayanza hakabaho Rutana Nyanzarake na Cankuzo zo zose ndiko ndaza n'uyu mwaka nyene mbere no mu bindi bihugu vy'Iburaya hose tuzojayo turamisha abarundi bacu uno musi muziki hari icyo uri kurafasha OLEGUE hari amafaranga menshi hari kontra nyinshi ariko arasinya kubera ko umuziki wamugize icari uno munsi na cyane muri byinshi yagiye aracamo mbega nimba ushimira hariho ivyo woba uwunegura ko nawo kuko uno munsi turaba mu kintu kikatugira neza ariko akaba hariho ibindi tunegura ko uno munsi OLEGUE hari icyo banegura ku muziki na cyane wiwe mu bisanzwe rero umuntu afise ngene yandika imiziki kandi hakaba n'amategeko y'igihugu ivyerekeye imico n'ibindi rero ivyerekeye umuziki wanje je mbona nta kibazo kubera leta mvye dukunda no le jeune iradukunda kandi dushakira iterambere kandi ifuza ko dutera imbere mu gihe igisata c'umuziki batarakigaruka ko cane mugabo kigomba gishikigwe kandi utafuka tunasonga mbere sana egome rero ntaco ngaye mu muziki wanje ko turakora kandi tuko turagerageza guhuza kugira tubeho ko ntushobora kuvuka rimwe ngo uzuri ingobyi ushobora kumenya ngo ivya katolika ivya gisirikare ivy'ibiki n'ibiki bisaba yuko uba ufise umuntu akuze agukuriye kugira ushaka gukora ikintu aca gusinyara ati ibi bintu bumwe ngo bya adresse uko kubera igihugu hari ibintu bimeze kunukunukunuku sasa rero twe mu ico gihe ntabo twari dufise mugabo baratweretse rero ingene bigenda urumva se abantu babi n'abantu beza cyane bo gushigikirwa cyo bakunda ikindi kibazo kiravuga ati mbega OLEGUE yoba gitinya gufungwa canke gushika uyu munsi yoba gitinya gufungwa mbenga ni gitinya gufungwa canke udatinya gufungwa Agasho kakwigisha iki canke n'ivyahe bintu umaze novuga yuko Agasho kamaze kukwigisha nka OLEGUE kavuga ati bugiye yo ntaja mu Gasho bino bintu sinari kubigeraho urakoze icambere Agasho jese nk'ikida Agasho kuko ni ishure kandi ry'abagabo rero hajya nta muntu tuvuga atohaca birashika kandi mu gihe mugabo uvuyeho byaha bigize cyo kwigishije kuko hari uhumvira ibintu bigiye bitandukanye ejo canke higiye ejo vyo gushikira ugasanga ari birakomeye ugasanga kuva birakugoye mugabo uri nzu haca urabaho wirinda ukagira stop kagira ico uvuga ati kikintu ndakizi kuba warakibonye baracumvise rero kandi ntaco vyononye kubera vyaranyubatse byaranyigije ingene babana n'abantu byaranyigije ingene ushobora kubasehuye muri iki kintu canke kiriya ingene ushobora kubana n'abantu neza kugira ico baca no kwigisha abandi yego kandi hari ntihatera umukoshe hari urashaka kubaza kuko saha bose barahatinya hagiye uhagiyeyo ukizera Imana ukabona ubonye ukuboko kwayo ina OLEGUE yavuye yavyibushe afise iswaga sasa mimi nakwambia sikeni kwambia waruvuye Dubai of course sasa mimi jeni ko yanze waruvuye Dubai acha niseme sasa umvirize hari ahantu canke ahandi hantu hagiye atandukanye uburi unajua mu gihe uzi cakujanyeyo birababaza cyane kutiyumvira icakujanye n'ico ukwiye guhindura kuko uzocuguma muri vya bindi rero ni vyiza cyane reko kuja mu kintu ukamenya ingene ugiye kwitwara mu Imana niyaguhandi ma chance aho ruzotera imbere cyane rero ntaco vyantwaye sonona bitu ni sawa naho nuko fresh barambaye hafi niko mtu wa watu uno musufise tatuwaje ukuboko bayigushiriye ko ari i Dubai canke wari umaze kuvayo namaze kuvayo naciye nshika ariko ukivayo ifoto twabonye wari uyifise bahingize ujya musi nyene ukivayo gusa wifotoje wamaze kuyishirako ijya foto yasohotse maze nk'iminota nka 50 mvuye presque isa ina OLEGUE twagiye kumuraba kugira ashore kuva twamenye yuko avayo dusanga yahise yazindutse sanje gutwa ya kunarekani niko bavuga novuga ko akurikira metre muvayo kubera n'umuvyeyi afasha benshi ataravye ngo ngurinde canke ufisiki yego navuze ko nshimira abantu bagiye batandukanye abatantine abavyeyi igihugu benshi cyane yego ubwa mbere waragiye Dubai no burongero raja Dubai oya ubwa mbere hari kwishura ni muri university ubwa mbere waragiye muri university ubu naho uja i Dubai kuja muri university byari byoroshe cyane kuruta kuja i Dubai canke aho byakoroheye ni kuja muri university university novuga yuko j'étais encore très petit warukira umunyuka muto rero cenja kwiga amashure yabatama kabisa akomeye cyane rero yari amezi 2 n'inusu hafi 3 naje kabisa ebana nahejeje kwiga sasa rero i Dubai rero bazi kuje Dubai
bakagutwara ku nguvu atavyo washatse bakaguturira bari gishika bakwivya aga telefone papa none hariya nyene phone witwara urondera ikaho kandi sinzi urumva rero hariya abantu nka Dubai tatiki ntavyiteguriye bashika nayo bashambye ati revayo hariya nampama hariya ugiye tatiki ufise kugaruka biragoye ngira baca bayitahura hariya aroshe kugenda muga hariya kugira uvayo uronka itike yo kuvayo ni code ngira murabitahura urumva yubu ni migani ni ibintu vy'iki code gusa ukavuga ati jo nzotaha ugasanga ni nko mu mezi abiri uracanga kabisa ugapambana urege amazi iminsi ngahazi yuko agira tahe amenye yuko agira tahe kugira ave kubera ko no munsi uravuga ngo ngira ntahe ugasanga ni nyuma y'ukwezi amezi abiri gusa itike naramenye yuko rizoboneka ni mu migani nk'ibiri ndumva manager bavuga ati tutasendi tatuma kabisa kuri mikaje stay tuned baki tayari kabisa West Union yagumiye yuko gusa agafaranga mwanya karaboneka ndo hivyo kabisa mbega urege ubara amateka yasize yubatse Dubai n'ubu bunya basigaye bakimwukira ko akavuga ati urege vraiment aramateka yadusigiye nimba hari amateka wabasigiye naya nimba atari banga ngigwa ko nihanganisha abariyo yuko one day shene itakatika sunajua tena natwe twaragiyeyo itike uko bigenda tu iraboneka ifumiteba yego nuko nukuri rero amateka hariya anuko nari umuntu nk'abandi hariya nari ntwara umugwi wa football wari umuchef kabisa naragura abakinyi hariya nyitwa duterama amatela turagira ashashane ko ari udupoto dutoyi guca kugira yaguyibu mwe urahatse hari dupoto dutoyi aho bijuwe na payu na pajuwe urumva turagira ama championnat tuba duteranye tuba tumeze neza yego kugira imitsigo imeze neza mu gihe Imana gutezuriye abatike kaboneka dusohoke umeze neza no hari inkuru yigeze iba muri industry ya 2-5 uri hariya mu Gasho uravuga ati ino nkuru ndayihomvye pe ino showbiz ndayihomvye nza kuba ntari hano i Dubai yari kunyohera za hatari ahubwo bavuga amashow concert rero concert baye mu kinama ya Black FM ijya concert yari ibonye habaye ingwano byatari iri nimekuwa yangu tu rero concert bari kunyumba ndacyari cyane ko hari muhira hege ijya show ari ryoshe sana wavuze ati ndayihomvye nta kiringo ko nshimira abaririmbyi bambaye imipira yanje mu bitera mu bwetandukanye of course wise la besto Fabitozi Kiri nkavuga na Easy Bomb tamabuki ndavuga benshi n'abandi bantu ntagenda amenya mugabo bose ndabashimira egome iyo uri neza na neza i Dubai ni iki wakumbura kuruta ibindi byose hanze i Dubai nakumbura kwidegemvya gusa kwidegemvya nta twakunda famille oya gufungura kile kitu kule na misosi yakumiza na pata kabisa uno musi mbega hii ni nini unazani ni manjegeri mbega uno musi OLEGUE hari ikintu yabashoboye mu rugo ku buryo mama na papa bavuga ati OLEGUE nimba yagiye kuyerera nimba yagiye gutembera ataje kino kintu ntigikorwa kubera ko nta wundi muntu mu rugo akiza atari OLEGUE ico kintu cyo bakiriho je musanzwe nzi ibintu byose ndanzi oya dushaka ikintu uzi muhiri wanyu mukana bose uzi uri wenyene kubaruta jewe icambere ndaza umuduga kuko umuvyeyi ashobora kugira ugasanga arushe cyo tugiye mu rubanza akayeri kamuguye neza nkaca nsimbira ko kujya kuntu ndazi kwinstara amatara bya bintu byo muhira prize ipfuye ndazi kujera ibintu bigiye bitandukanye mu rugo ko nsanzwe ndi imfura ndi hasa ndafise umukobwa kandi butoyi umukobwa nawe bukuru urazi babukuru usanga ari bari strong apeti ni na Joe butoyi babutoyi kandi usanga bavyibushe usanga barutana babukuru yego ni na anniversaire yawe nubwo yuko yahimbajwe utari hano muri Dubai byaroroshe kuyihimbariza Dubai hariya barasabye mu buyobozi barinjiza cake turayisangira n'abarusa ama image bavandimwe oya amatelefone ariyo bego robusi oza muhira ko OLEGUE akabaza ati izina OLEGUE rimaze iki hano mu rugo canka akabaza abavyeyi izina OLEGUE rimaze iki hano mu rugo mbega OLEGUE izina mu rugo ko OLEGUE rimaze iki ni gikiri mari umuryango ni gikiri mari abo bivukana ni imfura mu muryango kandi umusehoye cyane ari mu rugo kandi ahimiriza abatonya biwe kwiga cyane no gukunda akazi egome uno musaba aririmbye bahitinze bamaze gukora byinshi bitandukanye na cyane cyane indirimbo zakunzwe n'abatandukanye
kenshi usanga abana bicaye ngaba bafise abana uri mushe urege nta kibona araduhereza hano ku isi kuko Imana yavuze ati turondoke nk'umucanga wo kwitanganika. Ndi mu migambi ni vuba bani imyaka ikiranjana shaka rero bizoce mu mategeko. Yego bizoce mu mategeko. Uramuzi turi muri music waragiye gukora amafeaturing atandukanye uraja mu gihugu cy'u Rwanda urakora na Papa Cangwe mbego no munsi yo wowe ufise indi mishingo canke wowe ufise izindi project zo gusoka igihugu kaja hanze y'igihugu kugira ukorane n'abandi baririnzi batandukanye hari uwo umaze kukikora kakakubwira ati uregera shaka dukorane utaraha igisubizo. Murakoze amakora barahari baramaze kundondera rero nkuko nabivuze mu myaka 3 canke 5 Imana itijije umwuka nzoba ndumurimvye international rero muri ico gihe urumva nzokora n'abarimvye bari international rero amakorabo rero ni menshi muri no mwaka guhera mu Rwanda Uganda Kenya Tanzania Nigeria n'ahandi hose mu bihugu bitandukanye rero Imana ni dukorera ku kantu intize gusa izo oxygene hamani ni korete n'indirimbo araryoshe umuntu asanzwe gukora ama video bamwita Brian Smith. Saluti kuri Brian Smith no umuntu akora ama video meza cyane kandi asa neza cyane kandi yubaha utamuhaye akanote ntakatora. Tugerekeje kuri video wawe usanga zirimo ama creation atandukanye kandi akomeye cyane. Niwe uvuga zijya creation decide ati dukore zino creation cyangwa ni Brian Smith? Urakoze ziriya video ni jewe ni jewe ndamuha amayide ko jewe nifite ibintu byanje nyene ndapanga ikintu nkipanga audio mbanze na video ngene meze kasha ndamushikiriza Brian kubera ariko kazi kiwe nawe akaca binshirira ngaho tubikora mugana warafise andi mayide yongereza ku muririmbyi ko abari domaine yiwe yo gukora ama video je ndamuha ide muga kuri 70% 30% nawe kaca yongereza n'ama location atandukanye akanoti ho yagutwaye neza na neza karafadika papa bimeze gute uburyo bwa financement bwari bumeze gute utarasora igikorwa wararonse ama sponsor cyanye ni OLEGUE ubwiwe yavuze ati reka generere mu akanoti kiwanje murakoze ni jewe mu bisanzwe ni jewe nyene ndi papa ndi mama ariko turumva ba demonster bajya ndabashimira mugabo iyi ndirimbo ni jewe nayigize no miliyoni nka 4 presque zitatu zirenga gato muga zitarenga 4 uvuze zine sinovyanka kwera ko Brian ni umwe mu bantu biyemera utamuhaye amahera ashaka nayatora kandi yagira homba twarakoze tugataha mu ijoro cyane imvura ikagwa ibintu nk'ivyo indirimbo araryoshe bidakunda ijya gatatu cirakunda uno musigeze ku maviews ashika 7 combien mille na maviews menshi cyane kandi mu mwanya muto cyane n'indirimbo twari tuzi ko isohoka bivanye n'amatariki wari watubwiye abantu benshi bararindira baravuga ati reka turindire igikorwa ca OLEGUE kija hagaragara tubone nyuma yo kuva Dubai ibintu ariko araduhereza turabe ko Dubai neza na neza hakuye ubutumwa turabe igikorwa ariko munsi igikorwa ntikigeze kija hagaragara benshi bari bakirindiranye igishika wakiriye gute ama message y'abantu bakubaza ati OLEGUE igikorwa kiri he bimeze gute ni igiki cyatumye indirimbo itaje hagaragara na cyane ko wari watubwiye umunsi kanaka indirimbo ishobora gukorokerako nko nabivuze umwaka wa 2022 no mbere mwiza nico gituma indirimbo yanje ntashimiye yuko ikraswa muri 2022 nashatse ikraswa muziki ya 2023 rero nari napanze kizosohoka kuri bonane le 31 le 1er janvier 2023 rero kubera ivyuma bidasezerana ugasanga director ya Brian Smith ariko arakorera muri uwo mwanya disque deal ni muri hafi cyangwa asanga bariko exporta ugasanga hari utugorane tugiye turaba mugabo yaciboneka nka lodo mugace tuvuga ati katwishiye ko 5 kugira twe turapanga akarere uno munsi arabo wagiriwe ibakwe urahura nabo mu gihe wari Dubai utarajayo utoba warigeze uronka chance yo guhura nabo ariko maze gushika Dubai wahuye nabo kandi bakomeye cyane benshi yego hari abifuza yuko OLEGUE avayo hari abifuza ko OLEGUE gumayo naho ivyo none hari umuntu akundwa na bose none ntibikunda kandi umwana yankwa ni wakura muga Imana isumba vyose yo ibifise gahunda ku mwana wiwe iravuga ati mdogo wangu mimi nakufanyia hii kitu unapita pale kidogo kuwajua kuwe makini kuwe zye nikutie mo esprit ingine ya kikubwa bila sasa gahunda igeze nafukana kuachilia uende sawa pambane uzonshimira undi munsi mu gusoza reka ndakubaza akantu gato kameze ko mensorite muga uduha umuco neza na neza ubuzima bwo muri Dubai babumeze gute bwabigeme n'abahungu bari hariya kubera ko cyo yerekana n'ivyo reka ndabashimire mwe maho marakurikirana iki kiganiro ndababwira mu nkurikirane ni OLEGUE
OLEGUE kuri Facebook, Twitter, Instagram, hose urumva n'akanimero kanje ngako Starboy agashira ndaza kugatanga nyene ka Starboy nyene umushiye ko nanje nguma wanshikiriye rero ndababwira mu ndaye mukurikirana ibiganiro vya Starboy urakoze Star Hit Imana igweza arabakunda arapambana kugira abahe ibintu biri ku hejuru ndababwira rero Hogi mwiyandikishe muri Hogi kabisa tugire ubwenge bundi bwo hejuru umuntu azokorana n'umugara ko kugira umusingi oya nihondi azoguca ko umuhe nimero zanje zotangira nimero ya OLEGUE wowe abazokwandikira wewe hama bagusabe nimero cinda zibaha sawa okay Imana igwezagire cyane amen Messi OLEGUE namuronde kenshi cyane ariko no musaruna ko namuza imbwa bwa Star TV Imana ibahezagire twari kumwe na OLEGUE ni Mandela di Burundi naho ni mu muziki apara muri politike mu muziki Mandela di Burundi. Seka ndagushimire cyane ya Star TV audio from Burundi. I'm Starboy the Sheep, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Rovingtown, Mr. Ubeshi, Mr. Lifted Way from Burundi, number 1 presenter, last man presenter. I'm with your last man. OLEGUE Umurundi yakoreye hano vyinshi no baracabikora kandi tumwifuriza iterambere. Andika muri commentaire ati bonne chance OLEGUE nyuma yo kuva Dubai kugira ibintu bigende fresh. Sibyo? Naka iPhone wanzani Dubai. Merci beaucoup. Imani gwezagire. Thank you. Shalom.